Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'imbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru hagezweho muri uyu mugoroba tubahayemwo kaza aho muherereye hose. Abadukurikiye bari ku migabane ya kure turabaramutsa kandi turabaha kaze. Bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika namwe nuko turabahaye kaze kandi turabaramutsa. N'abari mu bice bitandukanye hirya nino mu gihugu c'u Burundi no mu bihugu bibanye mudahwema kutwereka ko mubana natwe mu biganiro n'amakuru dushikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya wayagezweho muri iri joro ariko n'inkuru idahumuriza. Ishiramwe Ekoniterewo ryoba rigiye kugara mu Burundi, ubutunzi bwaryo ntibwifashe neza. Muri aya makuru twabateguriye inkuru ndende muza gukurikira ku buryo burambuye kukungene mu myaka iheze havuzwe yugarwa ry'uwo muhora wo ku matelefoni, ariko ikigezweho noneho n'umuyobozi waryo akaba yagize ico ashikiriza. Ni mugihe rero leta mu mwaka uheze wa 2023 yari yahumurije abenegihugu ko Ekoniterewo n'ubundi igiye kubandanya ibikorwa vyayo mu gihugu c'u Burundi, ariko ico gihe abenegihugu bakari bafise ikibazo c'amahera yabo bari bafise kuri telefone, aho abaja ba Ekoniterewo batari bariko barayatanga ndetse nabo bagiye kuri biro za Ekoniterewo bakaba batarayahabwa. Ese vyoba vyifashe gute muri uyu mwanya? Tubazaniye inkuru ku buryo burambuye mumenye vyinshi kubiriko biravugwa ko Ekoniterewo yoba igiye kugara mu gihugu c'u Burundi. Vyona kuri subscribe canke sabone niwa utari wafyonako, wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Akababaro k'abakozi ba Ekoniterewo, abo bakozi bishiramwe ryo gutumatumanako Ekoniterewo bari mu kababaro kadasanzwe nyuma yo kubwirwa giturumbuka ko bagiye gukatwa canke kugabanwa umushahara wabo bahora bahenga kuko ubutunzi bw'ishiramwe butifashe neza. Nk'uko biri no mu makete abo bakozi bariko bategekwa gusinya, kandi babwiwe bitegekanijwe ko bagiye gukatwa ibice 17% ku bahembwa amafaranga make na 24% ku bahembwa menshi. Imvo itangwa n'umuyobozi mukuru ubwo butunzi bw'ishiramwe butera buja hasi cane. Abo bakozi babwiye ko uwutemera gusinya ko bamukatiye amafaranga aca yirukanwa burundu. Abo bakozi rero bagatangazwa n'uko umukoresha wabo babwiye ko amafaranga azokatwa ku mushahara canke salaire brut, mu gihe agace ka 95 k'itegeko ry'akazi avuga ko yisunze kavuga ko mu bihe nk'ivyo ishiramwe rishobora kugabanya bumwe mu burusho ryaho umukozi ariko atari ukugabanya umushahara. Abakozi bari mu mubabaro udasanzwe, ntibabona uko bagiye kubaho kuko n'udufaranga bari basanzwe bahembwa twahora tutabakwirira. Bavuga ko ivyo vyose biriko biva ku itunganirwa ry'ishirahamwe bitumwe n'umuyobozi mukuru Nepias Njaravaza yiha uburusho bw'umurengera. Bakaba basaba n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ko bagarukirako kugira ngo iyo ngingo ihagarare. Abakozi bakorera ishiramwe Ekoniterewo bariyamiriza ayo masezerano y'akazi mashasha umukoresha wabo ariko abategeka gusinya. Abakozi bose bakaba barahawe amasezerano canke contrat de travail abategeka kuja kudandaza. Ayo masezerano agira kabiri yongera ku masezerano bari basanzwe bafise. Muri ayo masezerano mashasha umukozi wese wa Ekoniterewo tegekwa kuja kudandaza buri munsi agakwiza ibihumbi 50 y'amarundi avuye ku makarata amayinite, akongera akadandaza ikarita simu 7 ku munsi. Abo bakozi ntibatahura ukuntu umukozi ahabwa amasezerano abiri anyuranye kandi akorera ishirahamwe rimwe. Abo bakozi rero bakabandanya bavuga ko ibiri muri ayo masezerano mashasha agira kabiri biranyuranye n'amategeko y'akazi kuko binyuranye n'amasezerano ya mbere bafitaniye na Ekoniterewo. Amasezerano ya mbere umukozi wese yahabwa akazi bivanye n'ivyo yize canke qualification de diplome. Ntibatahura ukuntu rero baca bakurwa kuzi bahora bakoramwo bakarungikwa kuja kudandaza ku mabarabara. Abakozi babona ko umukoresha wabo Nepias Njaravaza arongoye Ekoniterewo ashaka kubirukana. Abakozi rero bakorera Ekoniterewo bakavuga ko bariko bahatirwa canke bategekwa gusinya ayo masezerano y'akazi mashasha ku nguvu, bakavuga ko binyuranye n'amategeko, batakambira n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kubafasha kugira ngo ako karenganyo gahagarare.
Mu mwaka uheze mu kwezi kwa mbere 2023 ni ikibazo abantu benshi bari bafise kuri uyo muhora wa Econet Lewo nyuma y'uko Obert yandikiye amabanki. Obert ico gihe akaba yarasavye ayo mabanki gufata amafaranga yose ya Econet Lewo akarungikwa ku makonti ya ARCT. Kino kibazo rero carateye ubwoba urwaruka rwinshi cane rwarukora ivyo kurungikanira amafaranga kuri Eco Cash. N'akazi rero tunze abantu benshi cane hatibagiye abandi benshi bafise amafaranga yabo ku manomero ya Eco Cash. Bafata ingingo rero ico gihe bakaba barasavye kuvyitondera bose rero bikorwe ku neza y'umurundi. Obert rero yishuza ico gihe Econet Lewo miliyaridi 80 z'amarundi n'imiliyoni 44 z'amadolari y'abanyamerika. Ese abakoresha Eco Cash canke Econet Lewo hari ibibazo iyi ngingo iramutse ifatwe yoba yabateza? Urumviriza ko abakozi bayo boba bamerewe nabi ndetse n'abandi bakoresha uwo muhora bakaba bagaragaje ko bafise ubwoba ko ibintu bishobora kubayangarana mu gihe Econet Lewo canke Eco Cash vyose vyohagarikwa mu gihugu c'u Burundi. Yandi makuru nuko gukoresha ibihimba vy'umubiri vy'uwapfuye canke akiri muzima bigaterwa ku wundi canke bigakoreshwa mu nyigisho vyoba bigiye gukorwa no mu Burundi. N'amacakiranganje yo kuwa 17 ukwezi kwa 4 2024 yaremeje integuro y'itegeko ncikiranganje ryerekeye uko igihimba c'umubiri w'umuntu yitavye Imana canke akiri muzima kimuvanwa kigaterwa ku wundi muntu. Iyo nteguro y'itegeko irategekanya n'ubuhinga bwo gusuzuma icisha umuntu canke autopsie. Ivyo rero bikaba gushika ubu bidakorwa mu Burundi nk'uko inama cakiranganje bandanye vyemeza. Mwomenya ko mu bihugu vyo mu karere Burundi aribwo buri inyuma mu bijanye no gukora ubushakashatsi ku bigize umubiri w'umuntu, aho muri kaminuza zitatu zifise igisata c'ubuganga mu Burundi ata nimwe ifise isuzumiro ry'ubwo buhinga. Inama cakiranganje iramenyesha ko bitemewe ko igihimba c'umuntu gishirwa mu rudandazwa caba ico gutera ku yundi muntu canke igikoreshwa mu nyigisho. Mu bindi biriko biravugwa cane nuko ikigo Centre Hospitalo Universitaire de Kamenge kigiye gusanurwa hongere hubakwe n'inyubakwa nshasha. Inama nkenguzamateka yize yongera iremeza kuri wa 2023 ndamukiza 2024 integuro y'amabwirizwa yemera ingurane ingana n'imiliyoni 50 z'amadolari zotangwa n'ikigega FSD canke Force Donier de Développement hamwe n'iyindi nteguro y'ibwirizwa yemeza ingurane ingana n'imiliyoni 34 z'amadolari zotangwa ni banki Badea, Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique kugira zifashe mu mugambi wo gusanura no kuronsa ibikoresho kigo Centre Hospitalo Universitaire de Kamenge. Iyo ngurane y'imiliyoni 34 izotangwa na Badea izorihwa ku nyungu ingana canke taux d'intérêt n'ibice 2%. Leta ikaba yahawe ikiringo co kwitegurira kuyiha canke periode de grâce kingana n'imyaka 10. Ingurane y'imiliyoni 50 nayo izorihwa ku nyungu canke taux d'intérêt ingana n'igice 1%. Leta ikaba yahawe ikiringo co gutangura kuriha kingana n'imyaka 5 nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje Prosper Dodiko. Intumwa ya leta yasiguye iyo nteguro y'ibwirizwa. Tegekanijwe rero kubakwa inyubako igeretse kandi hamwe n'izindi nyubako canke bloc 3. Ivyo bitaro vyari bifise ubushobozi bwo kwakira abarwayi bagera ku 500 mu bitaro bizoheza rero bishobore kwakira abagera ku 1200. Ikibanza rero c'uburuhukiro naco cahora cakira abantu 30 icarimwe kizoshobora kwakira 60. Uyu mugambi rero ukaba utegekanijwe kurangurwa mu myaka 4 kuva muri 2024 gushika muri 2028. Bikorwa rero bikazokurikiranwa n'abarundi bafatikanije n'umuhinga azozanwa nabo batanze ingurane. Kubera ubuzima rero bubi babayemwo biturutse ko haheze amezi 6 bataronka agafashanyo ngurane,
Kingurana abanyeshuri bimenyereza kuvura baragabisha ko bagiye guhagarika kuvura nk'uko biri no mw'ikete abanyeshuri bo muri Rumuri bandikiye kuri uyu wa 19 Ndamukiza uyu mwaka umuyobozi w'igisata c'ubuganga. Abo baganga rero muri Kazuza bakamenyesha ko bagiye guhagarika kuvura kuko agafashanyo bategerezwa kuronsa buri ntango y'ukwezi haciye amezi 6 batagakubise ijisho. Ikindi nuko impapuro zabaha uburenganzira bwo kuvura ku buntu canke mituweli zo kuvurwa ku buntu canke mituweli de sante zahagaritswe, ngivyo navyo rero bikababaza cane kuko ngo n'indwara bahura nazo ziterwa nuko aho bakorera bashobora kuhandurira buri mwanya, kandi ivyo bikaba biriko biraba mu gihe hari amasezerano ari hagati y'igisata bigamwe n'ibitaro w'akarere avuga ko bategerezwa kuvurwa ku buntu co kimwe n'abakozi b'ibitaro. Abanyeshuri rero bakurikira ico gisata c'amagara y'abantu guhera itariki ya 25 Ndamukiza baca bahagarika kuvura mu gihe ingorane bafise zizoba zitararonka inyishu nk'uko rero babitangaje mw'itangazo ryabo. Banywanyi bacu tubandanirize ku yindi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru magazine Jimbe catangaje vyinshi bigiye bitandukanye n'ubundi nk'uko babandanya kubikora imisi yose. Gusa rero bavuze ko mu Ruyigi ibarabara rimanuka kw'isoko rya Rugarara ryaracitse bivuye ku mwuzurira. Iryo barabara niryo abava canke abaca ku micungararo ya zone Nyabitare, akiyongera ko abava i Buyogoma baca muri zone Rusengo bakoresha iyo bariko baja muri iryo soko ririmwo ibidandazwa bitandukanye kandi riri mu masoko ya mbere asomamwo na benshi. Kuva kuri uyu wa 22 Ndamukiza 2024 nta modokari ishobora kurengana kandi n'utwigoro tw'abenegihugu two kurisanura ntaco twofasha kiboneka kuko ryoronekaye cane. Aho rero ryacikiye neza na neza ku kilometero kimwe uja kw'isoko ya Rugaragara hari umwonga ari nawo amazi yateye umwuzurira yazananye. Ikindi mwomenya nuko mu makuru y'inkino ari naho tugiye guhereza abakiriya 10 bazoserukira Uburundi mu ihiganwa ry'isi rya Jeux d'Échecs bamenyekanye kuva rero ku wa 10 Nyakanga 2024 bazoba bari mu gihugu ca Hongiriya inyuma y'inkino za nyuma zabaye ku muhingamo kuri uno wa 21 Ndamukiza 2024. Abakinnyi 10 b'Abarundi bazoba kwitaba inkino z'isi yose baraye bagiye habona. Mu bahungu ni Wilfred Ntamatungiro, Iga Mutabazi, Hedi Jacques Irategekanya, Alain Michel Ingabire babaye bane ba mbere mu higanwa ryarangiye kuri uno wa 4 kugira abatora abakinyi beza bazoserukira Uburundi. Kuri abo bane hiyongera ko Jo Stéphane Rukundo asanzwe ari afise ikibazo ca mbere mu Burundi kuva mu mwaka 2023. Mu bigeme abashoboye kuja muri bane ba mbere iryo higanwa nyene harimwo Kelly Karere Kaze, hari Mariette Niyukuri, hari Benisa Kwizera, hari Ariera Riragendanwa Kaneza. Abo bigeme rero bazoherekezwa na Noella Mugisha asanzwe ari uwa kabiri mu Burundi muri 2023 kuko uwa mbere Corone de Gloire Ingabire azoba yafatiriwe muri ayo matariki azoba ihiganwa ry'isi yose akazoba ari hagati y'igenekezo rya 10 na 23 Nyakanga 2024. Banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Twabanye kuri uyu munsi kandi turabakengurukiye cane ko mwakurikiye ivyo twashikirije. Ku munsi w'ejo tuzobane, Imana ibahezagire.